Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi kuri uyu wa kabiri yashikirije Perezida Evariste Ndayishimiye impapuro zimuhesha uburenganzira bwo guhagararira igihugu cye mu Burundi. Ni Ambasaderi Melanie Harris Higgins wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi. Mu Rwanda ho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa kiraburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruhu, kirabasaba kubihagarika kuko bishobora kubabyarira ibibazo birimo n'indwara zidakira nka kanseri. Muri Nigeria abakobwa hafi 280 bari baherutse gushimutwa barekuwe. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya nimujye kure. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria abakobwa hafi 280 bari baherutse gushimutwa barekuwe. Mugenzi wacu Thomas Kamilindi adufitiye inkuru irambuye. Aba banyeshuri bashimuswe mu ijoro ryo kuwa kane bucya ari kuwa gatanu mu cyumweru gishize mu ishuri ryisumbuye ry'ahitwa Jangebe muri leta ya Zamfara mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Nigeria. Icyo gihe leta yatangaje ko bari 317, ariko uyu munsi guverineri wa Zamfara Bello Matawale yatangaje ko abana bose bari barashimuswe uko ari 279 barekuwe. Ntiyasobanuye icyo kinyuranyo cy'imibare cyangwa niba leta yatanze ingurane kugira ngo barekurwe. Bageze ku ngoro yaho akorera Igusawo, umurwa mukuru wa Zamfara, bari mu mabisi. Bakihagera bahawe imyenda ikeye imeshe yo guhinduranya niyo bari bambaye. Abaganga nabo babapimye bavuga ko bose bameze neza nta burwayi bafite. Ishimutwa ry'aba bakobwa bijangebe ni irya kane ry'ikivunge ryibasiye abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye muri aya mezi 3 ashize mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Nigeria. Buri gihe abo leta yita imitwe y'amabandi abatwara abarekura yabanje gusaba ingurane y'imari itubutse, ariko nanone nta na rimwe leta yari yemera ko koko iyitanga. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yishimiye irekurwa ry'aba banyeshuri bijangebe, avuga ko guverinoma ye itazatezuka guhiga abitwaje intwaro bose ku buryo butemewe n'amategeko. Ubutegetsi muri Nigeri burashinja umunyapolitike utavuga rumwe na leta Hama Amadu ibyaha 8 birimo kugerageza gukuraho ubutegetsi bwitorewe n'abaturage. Ibi bamushinja babihera ku myigaragambyo yaraherutse guhamagaza yo kwamagaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize, yavuze ko yaranzwe n'uburiganya. Iyo myigaragambyo yaguyemo abantu 2. Umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Mohamed Bazoum niwe watsinze ayo matora ku majwi 55%. Amadu wabaye wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2016 niyemerewe kwiyamamaza mu matora yabaye uyu mwaka. Yashyigikiye umukandida Mahamane Usman wigeze kuyobora Nigeri. Uyu nawe yemeza ko ayo matora yibwe, avuga ko ari we watsinze iciciro cya kabiri. Abayoboke be bigabije imihanda mu cyumweru gishize aho bahanganye na polisi banatwika amazu arimo n'iy'umunyamakuru wa radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI Musa Kaka. Perezida watowe Bazoum asimbuye Perezida Mahamoud Issoufou uvuyeho nyuma yo gutegeka manda 2 z'imyaka 5 yikurikiranya. Bibaye ubwa mbere muri Nigeria habaye ihererekanya ry'ubutegetsi hagati y'abaperezida batowe n'abaturage hakurikijwe demokarasi. Umuryango mpuzamahanga uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru watanze ikirego mu rukiko mu Budage ku gikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite. Uramushinja ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Usibye Mohammed bin Salman bakunze kwita MBS, mu kirego harimo n'abandi bantu 4 bose bari mu butegetsi bwa Arabia Saudite. RSF irabashinja iyicwa rya Jamal Khashoggi n'ifungwa ry'abandi banyamakuru 34. Ivuga ko ikirego cyayo gisobanura ibyaha bihoraho biba byagenderewe byateguwe neza byo kwibasira ubuzima n'uburenganzira bw'abanyamakuru, by'umwihariko abanenga ubutegetsi n'ibitagenda neza muri Arabia Saudite.
muri ibyo byaha harimo iyicarubozo, urugomo rushamikiye ku gitsina birimo gufata ku ngufu, kuzimira bidasobanutse, gutoteza n'ubuhotozi. RSF itanze ikirego cyayo nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangarije ku mugaragaro mu cyumweru gishize raporo y'iyicwa ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi. Iyi raporo ivuga ko igikomangoma MBS witegura kuzasimbura se ku ngoma ya Arabia Saudite ari we uri inyuma y'ihotorwa rya Khashoggi. Arabia Saudite yamaganye iyi raporo ivuga ko yuzuyemo ibinyoma gusa. Reporters Sans Frontières isobanura ko yatanze ikirego cyayo mu Budage kubera ko amategeko y'iki gihugu aha ububasha n'uburenganzira inkiko zacyo bwo gukurikirana no kuburanisha ibyaha byibasira inyoko muntu bikorewe mu bindi bihugu. Ntibirasobanuka ariko igisubizo umushinjacyaha azaha iki kirego. Arakoze Thomas Kamilindi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ambasaderi mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi kuri uyu wa kabiri yashyikirije Perezida Evariste Ndayishimiye impapuro zimuhesha uburenganzira bwo guhagararira igihugu cye mu Burundi. Mu bindi banagiranye ibiganiro ku buryo bwo kunoza mubano hagati y'ibihugu byombi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wiri Kaneza. Waramutse neza murakotse cyane. Onimera ni Harris Higgins mu gihe yahejeje kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abanyamakuru bari ku kirimba cya Perezida mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ko yarazanye ikete rimugena mu mabanga masha yo guserukira Amerika mu Burundi hamwe n'ubutumwa bwa Perezida Biden bwo kwifuriza mugenzi we w'u Burundi umwaka musha. Yibukije ko mu myaka 50 ishize imigenderanire y'u Burundi na Amerika yakomeje kurangwa n'ubucuti no gufashanya. Nabonyane yijeje gukomereza kuri uwo murindi no kuzogira ingendo nyinshi kugira ngo yirabire ko imfashanyo Amerika itanga ikora icyo yagenewe. Niko garuka ku bisata by'ingenzi igihugu ciba kizoshirikira kurusha muri imyaka iri imbere, hatibagiwe imigambi yashizwe imbere na Perezida Ndayishimiye irimo gukomeza intwari ibereye, igisata cy'uburimyi n'ubworozi, kurwanya ubushomeri mu rwaruka, ukuziganiza kazoza abakukuruke hamwe n'ibikorwa binywanisha abarundi. Mufasoni Higgins inginze abategetsi b'u Burundi kwiyunga n'amakungu. Nous constatons l'avancement de votre engagement sur la scène internationale et nous encourageons vos efforts pour renouveler les relations avec les partenaires bilatéraux et turabona intambwe muri ko muratera ku rubuga mpuzamakungu kandi turateye intego twigoro twanyu mu kwiyunga n'abatera nkunga n'amashyirahamwe mpuzamakungu harimo ikigega c'isi kijejwe ubutunzi hamwe n'ubumwe bwa Buraya, ukwemera gukorera hamwe n'abandi mu mwumvikano n'amakungu hamwe n'ukwiyemeza kubahiriza amahame dusangiye n'intambwe ikomeye mu bijanye no kunagura ugufashanya kwacu. nous partageons constitue une étape importante pour continuer à améliorer notre collaboration. Niko ambasaderi musha wa Amerika mu Burundi yavuze. Yanagarutse kandi ku kintu igihugu ciwe cishimiye cyane iruhande y'ibindi bikorwa bifatwa mu mugongo na Leta ya Amerika ibicishije mu gisata cayo kijejwe iterambere ku isi USAID ugutoza igisirikare cy'u Burundi. N'oublions pas de mentionner les efforts conjoints de l'armée américaine et des forces de défense. Nitwo kwibagira kuvuga twigoro rusangi tugisirikare ca Amerika hamwe na FDNB igisoda cy'u Burundi mu ntumbero yo gushiraho igisirikare cubahiriza umwuga kandi ciyubashe gisanzwe gikingiye umutekano no kubaho neza kw'abanyagihugu. Tuzokomeza gushira inguvu mu runganwe rushasha n'indongozi zo muri kazoza zizorongora imigenderanire yamaho kandi hambaye ibihugu byacu. Niko yashimangiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyene yemereye wamutumwe koko atashada zokora kugira ngo imigenderanire y'igihugu ciwe na Amerika irusheho kuba myiza. Evrine Butoyi umuvugizi musha Perezida Ndayishimiye yabisiguriye abanyamakuru nyuma y'umubonano. Nyine cubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yamwemereye yuko ari ngaha kugira ngo bakorane ku izina ryiwe, ku izina rya leta arongoye no ku izina ry'abene gihugu bose kugira ngo barabire hamwe ingene iyo migenderanire yotera ije imbere ku neza y'abo bene gihugu muri Amerika n'abene gihugu b'Abarundi.
buri mwaka leta ya Amerika igisirikare cy'u Burundi amamiliyoni 80 y'amadolari y'abanyamerika ikongera igashikira yindi migambi itandukanye mu bisata byo gutabarana. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda kiraburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruhu, kirabasaba kubihagarika kuko bishobora kubabyarira ibibazo birimo n'indwara zidakira nka kanseri. I Kigali ni inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa. Umuburo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyutanze nyuma yaho bigaragariye ko ku masoko yo mu Rwanda hakiboneka amavuta agaragaramo ibinyabutabire bitandukanye byagira ingaruka ku buzima bw'abayakoresha. Kuri ubu haragaragara amavuta arimo ibinyabutabire nka hydroquinone. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda kirasobanura ko aya benshi bakoresha bigamije kwitukuza uruhu agira ingaruka ku buzima. Bwana Lazaro Ntirenganya ayobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda. Dufashe urugero nko kuri izi hydroquinone, urebye ingaruka ziteza, icya mbere zangiza uturemangingo tumwe tugize uruhu ku buryo izo bita melanocytes zangirika, uruhu ntibiba rugishoboye kugira wa mumaro. Mu mumaro waryo harimo gukingira umuntu imirasire y'izuba ishobora kugira ingaruka ku buzima. Ikindi, uruhu ntiruba rugifite ubushobozi mu gihe umuntu yabikoresheje cyane bwo kurinda umuntu indwara zishobora guturuka kuri za mikrobe zitandukanye, za bakteri, amavirusi. Iyo ni inama rero natanga nuko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi product zisukura zikanoza umubiri zirimo aya ingredient atemewe, kubwuko bishobora kugira ingaruka ari z'igihe gito ari n'igihe kirambye, kuko bishobora no kugeza umuntu kurwara za kanseri. Kugeza ubu abafatwa bacuruza aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima barabihanirwa n'amategeko kuko baba bicuruzwa kandi yaraciwe ku butaka bw'u Rwanda. Abagabo 4 baherutse gutabwa muri yombi hano mu mujyi wa Kigali nabo mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro. 2 bahawe kuvugana n'itangazamakuru bambaye amapingu bari imbere ya polisi bemeza ko amavuta babafatanye bagiye bayarangura n'abandi bacuruzi kandi ko bo batari bazi ko yagira ingaruka ku buzima. Nyuma yo gutabwa muri yombi bakemera icyaha bakanagisabira imbabazi. Ntabwo nari mbizi kuko ngiye amakuru sinabashije kuyamenya, ariko bamaze kudusobanurira ko ariko bitemewe, natwe twabonye ko bitemewe, duhitamo kubisabira imbabazi kandi duhitamo no kubwira abagenzi bacu babikora ko batazongera kubikora kuko bitemewe n'amategeko. Ubu tuvugana ndishinze icyaha cy'uko turuzi ibintu bitemewe, ariko ndabisabira imbabazi kuko ntabwo ndabisubiza. Abakibicuruza rero barahari nubwo ntavuga ngo baraha, ariko mubyumvikana barahari. Nimba narindi murumva ko hari n'abandi, nabagira inama rero uko bakagombye kubireka kuko ntabwo nishimiye kuba ndaha ngaha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yemeza ko abafatirwa mu bikorwa byo gucuruza aya mavuta atemewe bagomba kubiryozwa. Asobanura ko bifatiwemo ashobora guhanishwa hagati y'umwaka 1 n'imyaka 2 y'igifungo. Nubwo ubukangurambaga bwo kubuza abacuruza no gukoresha aya mavuta benshi bazi nka mukorogo buhoraho, polisi ivuga ko ibikorwa byo kuyinjiza no kuyacuruza bidahagarara. Uretse n'abafatwa babicuruza, polisi ivuga ko itazihanganira n'ababibagemurira. Hari ibikorwa bya polisi n'izindi nzego byabaye kugenda hirya no hino babisaka abantu babicuruza, ariko mu by'ukuri bigaragara ko abantu batumva. Ubwo rero igikurikiyeho nyine bitumvise, inzego zibishinzwe ziragufata zigawukiriza ubutabera, ubwo noneho bugakora akazi kabo. Ariko none icyo tuvuga ni iki: umuntu ucuruza bino bintu biri hano akaba azi yuko azabizira, akongera akabicuruza mu gihe azi ko n'abandi bigeze kubizira, nge numva yuko rwose icyo gihe imitekerereze ye ishobora kuba ifite ikibazo. Iyo tubonye amakuru rero, icya mbere nuko abangaba bazakurikiranwaho kubicuruza, ariko turagira ngo tubabwire n'ababizanira yuko rwose ntabwo bitinda kandi turi bafate. Umuvugizi wa polisi avuga ko kugeza ubu hari iperereza rikiri gukorwa kugira ngo hamenyekane abagira umugambi wo kwinjiza ibi bicuruzwa bitemewe ngo nabo batabwe muri yombi. Iteka rya Minisitiri ryo mu 2016 ryerekana urutonde rw'ibigomba kuba biri mu mavuta yo kwisiga n'ibindi bisukura cyangwa bikanoza umubiri, ariko nabwo bigakoreshwa n'abaganga cyangwa se n'abandi babihuguriwe. Iteka rya Minisitiri rikavuga ko byibura mu mavuta yo kwisiga hagombye kubamo nko ku kinyabitabire cya hydroquinone kiri ku mpuzandengo ya 0.3%, mu gihe hamwe mu yafatiwe ku masoko yo mu Rwanda yo ari kuri 2%. Uretse indwara nka kanseri, abahanga mu buvuzi bavuga ko aya mavuta ya mukorogo yagira ingaruka zo gutera indwara y'igisukari cyangwa diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, ubuhumyi, kutihanganira ubushyuhe n'ibindi.
igikomeje kumvikana nuko aya mavuta harimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima bwa muntu ava mu bihugu byo hanze, igishobora gufatwa nk'icyuho ku bakumira binjiza ibicuruzwa bitemeye ku butaka bw'u Rwanda. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi ahatangiye ibiganiro mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori uzaba ku itariki ya 8. Ibyo biganiro byahawe inyito ubukerebutsi bw'abakenyezi soko y'iterambere rya bose, byatangiriye Igitega ku murwa mukuru w'igihugu bikazakomereza Ingozi kuri uyu wa gatatu, bikazasorezwa i Bujumbura ku itariki ya 8. Ibyo biganiro bishyigikiwe n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi byateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rifatanije n'umuryango BIHAB ndetse n'urunani rw'abagore bize ubuhinga bufasha mu iterambere ridakumira rizwi nka FIAD. Umuyobozi wa FIAD Jeannette Kaneza yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyo iyi nama ibera Igitega igamije. Mu nama twatumiye mu Gitega batumiye abagore 6 bitwa yuko bari mu Faransa femme modèle, kugira ngo umwe wese avuge aho yubageze uko byoba byarageze kugira aheraho yari ari gushika aho yubageze uno munsi, kuko n'abagore muri twebwe batwara ama association baronse ibiti bikomeye mu gihugu, ego ni kugira ngo dusangize abandi experience, kugira ngo dutere ingufu abandi bakobwa yo kugira ngo nabo bashobore kumva yuko bokwiteza imbere bonyene bakaba n'akarorero keza kuri batonya babo abo bavukana no ku gihugu. None nkwibarize wowe niki cyatumye ufatwa nk'icyitegererezo mu bandi bapfasoni mu bandi bagore? Ego urumva mu Burundi no kw'isi yose ndetse ibintu by'ibiharuro ibintu by'ubushakashatsi kenshi n'abakobwa bavyiga, rero twashaka yuko ico gihe turagerageza kugira ngo babone yuko birahari, tubereke yuko bihari kandi n'abakobwa bashobora kuvyiga, kari imyuga gusa y'abagabo ariko n'abakobwa bako bashobora kugira ico baterere, kandi aribo dushaka cyane gose kuko mu Burundi abakobwa nibo na benshi. No kuvuga iyo myuga usanga twebwe turimwo, iyo myuga abakobwa batajamo niyo na cyane umushinge w'iterambere mu gihugu. Natwe turakeneye turiko turiteza imbere igihugu cacu, turakeneye intambwe ishimishije cyane y'umugore, turashaka ico umugore azana. Nico gituma rero twaciye dushiraho iyo association novuga ubwo runani kugira ngo tubatere intambwe, tubereke ibyo abandi bagore bivyitegerezo bariko barakora cyane mu bintu bya scientifique ingénierie, sinzi uko nashaka kubivuga mu Kirundi, tubereke yuko niho turi kumwe nabo barashobora kugira ico bakoze turi kumwe twese nabo. Duhereye kuri iryo terambere ridakumira uvuga, kuva FIAD yashingwa n'iki gikorwa mwagezeho kigaragaza ko koko mwagize uruhare muri iryo terambere? Guko nakubwiye yuko abakobwa benshi batavyiga batanamenye nuko bibaho ivyo vya ingénierie, turiko twaragerageje turagirisha ama conference tubivuga birabaho, tukandika nk'ibintu tukabipublia ku masite yacu, turagirisha na concours d'idées innovantes n'abakobwa gusa b'abanyeshuri biga muri secondaire cyangwa université, n'abandi bagore baba bari abangenier bashoboye kuja muri iyo concours. Hanyuma tureza turabona yuko abagore bashobora kwandika projet nziza cyane kandi novuga nshyashya. Ibyo rero byose ni ibintu tugenda turakora bituma bitubera akarorero kwabo batonya bacu tuba dushaka yuko boja muri ivyo bintu nabo iyo myuga twita iy'abagabo, ariko turabandanya n'ubu tugerageza kwigisha imyuga abakobwa kuko kenshi usanga irimo abahungu. Intambwe tumaze gushika ko sinini cyane, ariko iyo tuja ni kure. Ariko se iyo ureba usanga ibyo FIAD yigisha byaratumye abana b'abakobwa bitabira ayo masomo kera yaharirwaga abahungu? Ibiharuro bihari ubu ntidushobora kuvuga yuko biriko biratera imbere, ariko ico tubona nuko turiko turabivuga kandi bariko barabyumva. Rona no muri concours baraza mu bintu tuba twateguye, baraza bakagira nabico bavuze, tuzoshobora kuvuga yuko hariho aho biriko biraja. Iyi nama yatangiriye Igitega
kugeza kuri uyu wa kabiri, ejo kuwa gatatu izaba igeze Ingozi, hanyuma ku itariki ya 8 ijya Bujumbura. Aho hose muzagenda mutanga izihe nyigisho? tuzoba turiko turereka abakobwa yuko ukwezi kw'abagore ni ukwezi twerekana yuko umugore afise ikibanza mu iterambere ry'igihugu, ashobora nawe kwiyumvira nk'umugabo nawe nagatera imbere, tukaja hamwe twebwe abagore abagabo tuja vers un monde meilleur, twese tugashira ingufu hamwe kugira n'abagore biyumve babone aho bari, babone yuko nabo ari kirumara mu iterambere ry'igihugu. Jeannette Kaneza, uri umuyobozi w'urugaga rw'abagore bize ubuhanga bufasha mu iterambere ridakumira, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Nanjye ndabashimiye cyane Venuste. Tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe indimi kavukire. Audrey Azulay, umuyobozi w'ishami rya ONU rishinzwe uburezi n'umuco UNESCO, avuga ko uruhurirane rw'indimi ari umugisha ku batuye isi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Oriane Tangishaka, umupfasoni Aline Niyonzima Mukiza wigisha Ikirundi abana bakiri bato muri leta ya Vermont hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arasobanura akamaro ko kwigisha abana indimi kavukire n'igihe bifata ngo bamenye izo ndimi. Mu bisanzwe umwana wo mu mahanga abari muri systeme y'ururimi rutandukanye n'Ikirundi, abari muri systeme y'Igifaransa canke y'Icongereza gusa, bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo amenye kumva ururimi, amenye kukwishura, amenye kumva icyo umubwiye muri make? Novuga yuko ari uguhozako, kubera ino nk'uko tubimenyereye nta kuvuga ngo hari ikiringo runaka. Gusa umwana yoba yatanguye muri uwo mwanya mu 2010 aza muri iyi programme gushika mu 2020, uyo niwe twovuga ati yarashoboye kugira icyo akoze, arashobora kuvuga no kwandika Ikirundi. Ariko naho nyene bivana n'umwana yabyitayeho. Urabona ino yuko hanini twahurira hajya mu ntuze duhurira ku mashuri, ariko agiye muhira byaca bisaba yuko umuvyeyi ashira hakiwe akabandanya avuga kwa rurimi rw'Ikirundi. Rero twavuga ati mwabavyeyi mwe ntimutakaranga kanyu kugira muzodufashe dufashanye, nuko tuvuye ngaha batoshika muhira ngo muciye mutangura kubabwira Ibyongereza canke bavuge ngo ntibavyumve, ahubwo nimubabwire mubakuraje babandanye bavuga kwa rurimi rw'Ikirundi, namwe muvuge n'ururimi rw'Ikirundi muhira. Rero ati ukwamizaho nivyo bintu bikenewe, n'ahandi abana bino nta kuvuga ngo hariho ikiringo runaka bazoba bamenye ururimi rw'Ikirundi, oya, ahubwo no guhozaho. Hama baratanga amafaranga iyo baje kwiga muri programme yo kwigishwa Ikirundi canke bibari ku buntu? Oya, nta mafaranga batanga, kwari ku buntu. Twebwe nk'uko twakoze urumva twara Barundi, turazi ibyaciye ku Barundi mu Burundi. Rero twavuga ati umuvyeyi kugira tubibashiremo babitahure neza, nuko tubanza kwitanga bakabona ukuntu twitanze twebwe, atari tutabarihisha amafaranga. Naho ivyagusa usanga urabizi nawe ivyagusa, ariko twebwe ntabwo baduha amafaranga nkuko nabikubwiye. Twebwe twarasabye badufashe, ariko bavuze ati twe turashobora kubafasha aho mukorera gusa, nta kindi kintu twobafasha. Uretse gusa rimwe hariho programme yaje nk'iyo ntuzeya yo kuvuga ati yo gufasha ababyeyi, yo guhimiriza ururimi. Nivyo bavuga ati turakwiye kuza baraza kutugirira seminaire, amasemina yonyene. Amasemina niyo baza kutwigisha bagahimiriza abana yuko indimi zikenewe, ururimi rwabo rukenewe kugira bazomenye, kugira umwana avuga ururimi indimi nyinshi, ubwenge bwiwe burasumba, uko bukora burasumba umwana avuga ururimi rumwe. Rero baraza kuduhimiriza kutubwira ibintu nk'ivyo,
nayo iyo yari opportunity twagira ati nakaryo keza abana bavyumve twebwe naho mutaduha na kimwe ariko turashaka abana bako batera imbere rero twakora twitanga nta mafaranga nta mwarimu aduhemba cyangwa umuvyeyi nashatse kuvuga abavyeyi canke ngo hariho ishirahamwe ryaduhemba kandi hariho nk'abandi bantu usanga badakunda dufate nk'abazungu twebwe aho tuba nyene usanga badakunda amaporogaramu y'abantu nabona nk'aya yacu y'ikirundi kandi ugasanga ni nabo bokufata mu mugongo ugaca usanga bariko baravuga kubera iki turiho abano bantu bariko bigisha indimi z'iwabo kandi natwe tuvugurura imirumu barakwakuraja gusa mugabo amafaranga kuyaguha ntabwo batanga bivanye kandi na population dufate population y'abarundi canke abanyeshuri twigisha ntibari benshi cane. Dusubira inyuma gato wavuze yuko iki gikorwa ari kiri mu ntumbero yo gufasha abana kudatakaranga kandi ko kubigisha ururimi ko kubigisha indero n'ibindi tuza kugaruka kuko turumva yuko kwigisha ururimi si navyo vyonyene mukora ngaho muri Vermont hari ibintu vyerekeye akaranga mukora muza kutubwira mu kudatakaranga ibindi bintu umuvyeyi yokora uretse kuzana umwana we kumwigisha ikirundi nibiho umuvyeyi ashobora gukora umuvyeyi wo mu mahanga yo kugira ati kongera ko kuri uko kwigisha ikirundi nokora iki nokora kiriya hari kumbure nk'ahantu bashobora kuronka ibitabo kugira ngo bagure babandanye basomera abana babo ururimi rw'ikirundi n'ibindi bokora. Hariho ibintu byinshi umuvyeyi yokora kugira ashobore gufasha umwana wiwe ashobore kubandanya ari mu ngeso z'intuzeya canke ntatakaranga. Hariho icyambere kuvuga ururimi rw'ikirundi muhira. Ico kintu ni ikintu ca mbere kizotuma n'umwana avuga ati none ko ba mama bavuga ikirundi muhira kandi naho wowe uzi icongereza kubera iki je ntovuga ikirundi kubera iki nk'akarorero umwana wanje aravuga ikirundi muhira hanyuma kandi arazi icongereza hanyuma akaba abona nanje ndavuga icongereza kandi ndavuga ikirundi akaca abona avuga ati kumbe urazi icongereza urazi n'ikirundi yego kandi ndazi n'izindi ndimi nyinshi n'igiswahili n'ikinyarwanda n'igifaransa turakivuga hamuhira gusa zose murazivuga tego rero akayishimiriza akavuga nanje shaka kumera nka mwebwe urumva ingeso ihera haziko. Ikindi naco ni hariho ibitabo byinshi twari dufise byashobora gufasha umuvyeyi yashobora kuvuga ati jewe murungikana ico gitabo aje asomere muhira tuzofashanye gusoma muhira kubera hari ibitabo birimwo imigani utujajuro ugasanga tubigishiriza ku ishuri ariko batashe bakavyibagira muri ico gihe umuvyeyi kubera atahura igituma ariko avuga ikirundi muhira